Nshuti bene data namwe bavukanyi mwese muriko murakurikirana kino kiganiro twarindiriye haheze iminsi turabahaye ikaze ku rubuga rwacu ariko rwanyu shingira intahe Imana nzima. Ejo bundi ku bakurikiranye ikiganiro twagiranye na mwene data hano narumvise hari umupasiteri dukunda cane twese hano yatubwiye ko yashimye iki kiganiro kandi turazi ko atari wenyene, hariho n'abandi bakurikiye kino kiganiro kumbura ataco bavuze ariko murabifitiye uburenganzira kuvuga na cane cane mukadusengera kugira ngo aya majambo avugwa ngaha si twebwe tuza kuyavuga, ntayo dufise, ni mpwemu w'Imana ayadushiramwo kugira ngo tuyabashikirize namwe abubake bamwe nk'ishengero abandi nk'abagiye kuja mw'ishengero ry'Imana. Ejo bundi rero twari kumwe n'umubona mwene data ari mu gihugu ca Korea, niyo yiga yarabisiguye ivyo yiga ariko hari ico bijanye n'ishengero n'ijambo ry'Imana no gufasha imitima canke gufasha abafasha imitima. Twavuganye ku kibazo gikunze kugora abantu vyerekeye twovuga nk'ibihano bitangwa mu mashengero canke ibijanye n'indero, ariko mu mpinyanyiro twagiye gutahura ko vy'ukuri ari tuvuga ku vy'urutonde. Mwene data rero yaduhaye akarorero ka uwitwa Ananiya na Safira bari bagize amakosa ariko bakahakura mbere urupfu kubera ko bari bahenze mpwemu yera. Nuko rero reka tumwumvirize uno munsi, reka tumusabe mbere asubire yivuge, ariko imbere yaho reka dusenge. Mana turagushimiye kuri uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuvugane ivy'amajambo wadusigiye kugira ngo tuze tuyahe abandi. None rero uyu mwanya uduhaye turasavye ngo ivyo tuvuga ntibibe ivyacu ariko bibe ivyawe gusa. Databuja iryateguwe databuja kugira ngo rishikirizwe ubwoko bwawe, bazi neza yuko ijambo ryawe ritazira ubusa. None rero Mana yo mw'ijuru turakweretse iki kiganiro cose kuva mu ntango gushika mu mpera. Twabonye iki kiganiro ko cabayemwo intambara ariko iminsi yose Mwami Yesu wamutsinda. N'ubu tunezerewe kwigina iyi ntsinzi muri aka kanya kandi tubigushima wewe. None rero dusavye ngo imitima ya benshi ikorweko kandi bahindure ingendo aho bitabereye, aho bibereye naho babikomeze. Mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusavye kandi twizeye. Turaguhaye ikaze mwene data, subira utwibwire, tubwiye naho uri, subira ubivuge mu kanya gatoyi, ndazi ko binyarutse. Nongeye kubaramutsa kandi mu izina rya Yesu Kristo ndetse n'izina abantu Twambiriko Justin, izina ryanje amazina atatu. Justin ni rya papa asanzwe yitwa Justin, Mbiriko n'izina rya sokuru. Abana bose hanyuma Latifu novuga ko ari naryo zina ryanje. Rero hari abampamagara Latifu, hari abampamagara bose n'amazina yanje. Ku mazina nuko nitwa, hama Kristo mw'ishengero rya Pantekote ry'Igishiha, ububwiriza bw'Imakamba, nigize igice kw'ishure bita Gatwenzi. Uyu munsi turashima Imana n'ububwiriza, ego nkaba mvuka mu ntara ya Makamba. Kuri uyu munsi rero nkaba ndi mu gihugu ca Korea y'Epfo mu muji Seoul, nkaba ndi mw'ishure kw'ishure ya Bibiliya, hanyuma nkaba niga igisata ca psychology and counseling, kumviriza abantu no gufasha imitima. N'ivyo nkaba nagiriwe ubuntu Imana yanteranije ku myaka mike
ariko kandi icyo nshima ni uko ndi umukristo nzoja mw'ijuru, ngira ngo ivyo birakwiye aba ari irya mbere tubonanye n'abari basanzwe batuye. Urakoze, Yesu aguhezagire. Uyu Justin Latif niko umenga benshi bamuhamagara abo bangana, arazwi cane mu rwaruka, hari intara nyinshi yagenze canke muri Bujumbura mu bikorwa vyo kwigisha canke vyo gufasha urwaruka. Ni ivy'ukuri? Yego cane, yego nico narakoreye Imana mu bikorwa vya encadrement y'i Bujumbura, groupement nankadra ku ma université atatu USJI, Equateur hamwe na Hope, kandi naragenda atari hake, nagiye ngira ubu kujana n'abakozi b'Imana. Mboneye akaryo ko kubashimira abakozi b'Imana bandetse bakamba hafi. Ndashimira cane Pasteur Prosper Yakaremye, ndashimira cane Pasteur Ndikumasabo Salvatore, ndashimira cane abakozi b'Imana Pasteur Alexis Makamba n'abandi bitwa Josue yanyigishije igice ico gihe ari umwarimu, n'abandi bakozi b'Imana benshi cane twagendanye, kandi n'abatari bake twakoranye muri groupement, muri encadrement y'i Bujumbura, hirya no hino mu rwaruka no mu nyigisho z'abana muri Sunday School mu gatondo mu Gaga. Yesu abahezagire cane, murabankumbuye, kandi aho bari hose bariko baratwumviriza ndabatahije, ntaco zibashikeko, Imana ibahe umugisha. Bariko barakumviriza. Ego, reka ntitworinda guteba, tugomba utubandanirize. Twahereje ku majambo yo gutaramura abakristo, hanyuma twari twavuze ivya Ananiya na Safira. Tubandanirize kugira ngo twumve inkuru zijanye n'urutonde canke n'indero mu rushengero, niko twobivuga. Ego, bwa mbere turashimira Imana kungene ikiganiro cagize akamaro. Ndashimiye abadushigikiye inyuma ya harya nararonse message baravuga ko vyabaye ivy'ikimazi. Ego, turashimira Imana rero abagenda badukurikirana bavyumviriza ikimazi. Mu bisanzwe ni inyigisho ku ruhande rumwe iteye ubwoba, ku ruhande uteye uhagarara, cane cane iyo turiko turavuga ibintu dushire ahabona imigigwi imwe imwe yo mw'ishengero, hamwe n'ico Bibiliya ibivugamo, kuko ari igihe abantu kurenganya canke gukomeretsa, ariko mbega Bibiliya yoyo ibibivuga kwiki? Rero kubw'ivyo ndashimira Imana kubw'ico gikorwa, kandi ndashimira Imana abakozi b'Imana bagiye baduterera ivyiyumviro bakanaduhanura. Turashimiye kandi n'abadusengera bashishikaye kudukurikirana, badufashe no gusangiza ubu butumwa, cane cane mu kubusangiza hamwe n'abandi. Yesu nabahezagire cane. None rero ubuheruka twaravuganye ku co twokwita urutonde n'akamaro kavyo mw'ishengero. Turavuga akamaro kavyo ko igikuru ari uko ishengero rigira ukwera, hakabaho ukwera mw'ishengero, hakabaho itandukaniro ry'ishengero hamwe n'abari mw'isi. Twokwibukanya yuko uko ishengero rishishikara gukora ibisa n'ivyo mw'isi, ishengero riratakaza akanovera, ubutumwa butakaza ubushobozi, hanyuma abantu bakitiranya ishengero n'ivyo twokwita amaclub, ishengero n'ivyo twokwita imigwi. Ariko iyo ishengero riri mu rutonde rikakomeza ukwera, bituma bigira inkomezi, ubutumwa bwiza bukagira ubushobozi, bigakwega abakizwa. Imana ihabwe icubahiro cane. Rero ubuheruka twarisunze cane amajambo y'Imana yanditse mu gitabo cete Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, igice ca 5, twarasomye imirongo itari mike, ngira twosubira kuyisoma kugira ngo tubandanye. Ubuheruka mu gice ca mbere twavuze ko bitera igikomere, twerekana ingene Pawulo yabigenjeje ku caha cari cabonetse i Korinto. Uyu munsi naho turaza kubijamwo vyimbitse, twerekane ico Yesu ubwiwe yabivuzeko, twerekane n'ibikorwa bimwe bimwe vyoba vyarabaye mw'ishengero
bisa navyo bifitaniye isano n'umusaruro canke n'ikimazi vyoba vyarazanye. Reka rero dusubire dusome amajambo y'Imana yanditse mu cete Pawulo yandikiye abikora, icete ca mbere Pawulo yandikiye abikorinto, igice ca 5. Mwodufasha gusoma pastor? Kuko ni mirongo itari mike. Ego, umutwe w'amajambo wavuga ngo ubusambanyi bw'ishano bwabaye mw'ishengero ry'i Korinto. Inkuru yamamaye hose yuko muri mwebwe hariho ubusambanyi, kandi ubwo busambanyi butoba no mu banyamahanga, umuntu gucikiza mukase ngo amwabire, namwe mukikakisha, ntimubabare nk'uko mwari mukwiye kugira ngo uwakoze ico caha akurwe muri mwebwe. Kubwanje naho ntariho ku mubiri, ariko ndiho mu mpwemu, nahejeje gutsindisha uwakoze ibimeze bityo nk'aho ndiho. Mw'izina ry'Umwami Yesu, mwebwe n'impwemu yanje dukoranye, dufise ubushobozi bw'Umwami wacu Yesu guha Satani umeze atyo, kugira ngo umubiri wiwe uranduke, ubugingo bwiwe buze burokoke ku munsi w'Umwami Yesu. Kwirata kwanyu si kwiza. Ntimuzi yuko umwambiro muke wambira irobe ryose? Nuko nimukureho umwambiro wa kera, kugira ngo mube irobe risha, nk'uko mutarimwo umwambiro. Kuko umwagazi w'intama wa Pasika wacu watanzwe kw'ikimazi, ari we Kristo. Nuko tuziririze iminsi mikuru tudafise umwambiro wa kera, canke umwambiro w'urwanko n'ikibi, ariko tugire imitsima itambiwe y'imitima ikeye n'ukuri. Nabandikiye muri ca cete ko mutivanga n'abasambanyi, ariko sinavuga abasambanyi bo mu b'iyi si, canke abipfuza, canke abanyazi, canke abasenga ibigirwamana, kuko iyo biba bityo mwari mukwiye kuva mw'isi. Ariko burya nabandikiye ko mutivanga n'uwitwa mwene data, nambara umusambanyi, canke uwipfuza, canke usenga ibigirwamana, canke utukana, canke uborerwa, canke umunyazi, umeze atyo no gusangira ntimugasangire nawe. Mpuriye hehe no gucira urubanza abo hanze? Mbega si mwebwe mucira urubanza abo muri mwebwe? Ariko abo hanze Imana niyo izobacira urubanza. Nimukure umunyakibi muri mwebwe. Eko, Yesu ahabwe icubahiro. Tubandanye n'iyi nyigisho. Ego, rero ubuheruka twariko turaganira ku vyerekeye umugigwa wo gutaramura abantu, umugigwa wo gukura abantu mw'ishengero. Iyo tuvuga rero ibintu nk'ibi, si nk'aho tubivuga nko umuntu avugana igikenye canke novyita gute, uguhohotera, ariko tuba turiko tugerageza kwerekana umuco w'ijambo ry'Imana ku bikorwa bimwe bimwe biba biteye amadidane mw'ishengero ry'Imana. Mbega ijambo ry'Imana rivuga ko iki? Abakurikiranye ikiganiro gitangura twaravuze ku vyerekeye ishengero ry'i Korinto. Turavuga ko ryari ishengero rifise ibibazo bifitaniye isano n'ibibazo biri mw'ishengero ry'uyu munsi. Ugerageje gusoma igitabo c'ivyakozwe n'igice ca 18 n'ica 19,
niho hatubwira neza amamuko y'iri shengero. Hatubwira ko Pawulo yahamaze igihe ariko arigisha aharira n'abayuda, ahasanze uwitwa Purisila na Akula bari basangiye ubuhinga bwo kujisha amahema. Ugerageje gusoma ibi vyete, iki cete ca mbere n'ca kabiri, urabona ko Pawulo yoba yabwiwe amakuru yo kugira abandikira icete, yoba yazaniwe amakuru n'abo kwa Kirobo. Niwe yamuzaniye amakuru. Uheruka nari navuze nti sinagize ubushakashatsi ndabe neza niba yavyanditse ari igihe yari afunzwe, ariko mu nyuma nagiye kumenya yuko iki gihe yandikiye iki cete Pawulo yari muri Efeso, kuko amaze gusoma igitabo c'ivyakozwe n'imico c'19 baratubwira ngo Pawulo akiri muri Korinto, amaze kugenda muri Efeso, uwitwa Apolo niwe yari ari i Korinto. Rero iki cete namaze kumenya neza ko yoba yacanditse ari muri Efeso, acandikira ab'i Korinto. Rero uriko uragisoma n'amakuru yari ahari n'ibibazo vyari mw'ishengero, Pawulo yoba yagerageje gutorera inyishu, abandikira icete nko gutorera inyishu ibibazo vyari biri mw'ishengero ry'ico gihe. Abatwumvirije twaravuze ikibazo c'ibice vyari biri mw'ishengero, aho abantu bari bafise ingene bashigikiye bamwe, niho hari ikibazo bamwe bavuga ngo jewe ndi wa Apolo, abandi ati jewe ndi uwa Pawulo, abandi jewe ndi uwa Kefa. Harimwo ibintu vyo kugira bamwe abo bashigikiye, n'inyigisho zimwe zimwe abantu bagenda bakurikira, bigatuma habamwo ibice. Pawulo arabandikira kugira ngo ashobore gutorera inyishu ico kibazo cari gihari. Ikindi kibazo ugerageje gusoma iki cete, urabona ko ab'i Korinto bari bafise umuco wo kwifatanya n'abanyamahanga. Umwanya umwe baba bari mu rusengero bakijijwe, uwundi mwanya ukabasanga bariko basangira bari mu nzu z'ibigirwamana, ababwira ati umuco n'umwiza ntibifatana, ababwira ati ntimukwiye kurya ku meza y'umwami, mukongera mukaja no kurya ku meza y'abadayimoni. Imana niyabikunda, mu kiganiro gikurikira tugiye kuzokora, tuzovuga cane cane gutandukana kw'umuco n'umwiza, tugerageze gusangira twisunze ico Bibiliya itubwira, ingene bifise ingaruka mbi iyo umuntu ari umukristo aja ku ruhimbi akaba akora ibikorwa n'imigenzo ya gipagani, ingene bigira ikimazi. Arivyo Pawulo yababwiye ati nico gituma bamwe bagwaragurika no gupfa abantu bagapfa. Imana niyabikunda mudusengere bene data mudukurikirana, mu kiganiro gikurikira turifuza cane ko twoganira ku ngaruka mbi z'impwemu no ku mubiri umuntu agira iyo adahagaze neza ngo agume mu gakiza, niyafatanya ivya gipagani n'ivya Yesu. Hanyuma rero ico n'ikibazo kindi ishengero ry'i Korinto ryari rifise ikindi kibazo c'uko umwanya umwe bagaragara bakijijwe bavuga mu ndimi, uwundi mwanya ukabasanga bariko bararira mu nzu z'ibigirwamana bifatanije n'abapagani. Ikindi kibazo cari gihari rero cari cane cane tugiye guhagararako, c'uko hariho ivyaha vyakorwa hanyuma bakabifata ibintu bisanzwe, bigatuma ubutumwa bwiza butakaza akanovera, bugatakaza ubushobozi. Twizera neza ko iyi nyigisho izofasha imitima y'abari mw'ishengero bashobora kuba barakomeretse, bavuga ati kumbure twararenganijwe, kumbure twakorewe nabi, canke ishobora gufasha cane n'indongozi z'amashengero batinya gufata ingingo zimwe zimwe ku mvo izi canke ziriya batinya, ariko tuzokwerekana cane akamaro kavyo n'ico bifasha mw'ishengero. Uheruka twarerekanye ingene ishengero rya mbere ryabayeho, ko hariho umwe muri bo, famiye imwe, umuryango umwe wagerageje kunyegeza icaha, bahenda mpwemu yera, ariko intumwa zimaze kubimenya habaho ingaruka z'uko bashobora gupfa. Twaravuze ati womengo vyari biteye ubwoba, wumva ati ugiye mu rusengero gukizwa bikugarukira gupfa, ati ishengero ryari guca risambuka, abantu bagasubira inyuma, ivy'Imana bakabiheba. Ariko twabonye yuko vyagize ubushobozi, ahubwo abantu baca baratinya, batinya abo bantu abakristo batinya ishengero, bigatuma nyabona vyongerekana gukizwa, kuko babona ko ari ibintu biri seriye, bifise urufatiro, bifise inguvu, bifise ikimazi, bifise iyo biriko biraja, ahubwo Imana ishishikara kubongera abakizwa kubera ata caha c'abakiyakiriyemwo kandi
batabifata neza. Rero dusomye amajambo y'Imana muri iki gice twabonye ingene Pawulo yagiye arabigarukako ariko arandikira ab'i Korinto. Ubwa mbere abanza aragaruka cane aravuga ku caha cakozwe, aravuga ati habonetse ivyaha vy'agahomerabunwa bitokorwa no mu bapagani, aravuga ati kandi vyamaze kumenyekana, nta bantu na bamwe batabizi, vyamenyekanye hose gushika n'aho amakuru yamusanze muri Efeso. Hanyuma icamubabaje si uwakoze icaha ahubwo yababajwe n'ishengero. Aravuga ko ibintu bitatu rero tuza guhagararako. Ica mbere aravuga ati ntimwababara nk'uko mwategerezwa kubabara. Donc abantu babifashe ibintu bisanzwe babibona nkaho umengo ntaco bitwaye, ntibababaye ngo bababare. Pawulo aca avuga ati jewe naho tutari kumwe ubu nyene nkicumvise iyi nkuru ndahejeje gutsindisha ubumegajyo. Aca avuga ngo ntimwahaye satani uwo muntu kugira yakoresheje amajambo agumye ariyo tugiye gusigura. Ica mbere yavuze ngo ko bategerezwa kumuha satani kugira ngo umubiri wiwe ubabazwe ariko ngo ubugingo bwiwe bukire. Twaravuze amajambo yo mu migani avuga ko gukubita kw'inshuti n'akamaro kavyo. Turavuga vershe y'icongereza ko ivuga ngo inshuti iguteye igikomere biruta gusomagurana k'umwansi canke kuryarya k'umwansi. Rero Pawulo yaciye akoresha amajambo akomeye cane, aravuga ngo ati nimukure umunyakibi muri mwebwe, aravuga umwambiro mubi. Narimviye na jewe ndumva ati Pawulo yavuga ubutumwa, yatanguje amashengero, yakubiswe kubw'ubutumwa bwiza, yarazi akamaro k'umutima w'umuntu, yarazi agaciro ko kuronka intama, yarazi agaciro k'umukristo, womengo ari kumubungabunga. Kandi usomye ingene yandikiye sinibuka neza niba ari Filipi canke ari Abanyefeso, avuga ati umuntu muri mwebwe niyaboneka ko intege nke, mwebwe ab'impwemu mutunganye mumeze atyo. None bigenda gute ubu naho atandukire gufata abantu abahe satani kugira ngo bababazwe umubiri? Naravyiyumviriye biranshika, ariko ngerageje gusoma amajambo y'Imana nsanga na Yesu nawe yarabivuze. Reka turabe amajambo y'Imana yanditswe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 18 kugira ngo bidufashe gusigura neza aya majambo y'Imana naho aragumye. N'amajambo agumye. Weruka twaravuze ku kintu co kuvura kanseri, harabamwo gukomeretsa, harabamwo kubabaza. Twaravuze imishishago ya Yesu ko ariyo yadukijije, dusanga gukomeretsa rimwe na rimwe bifise ingaruka nziza yo gukiza. Hariho ingwara zimwe zimwe kugira ngo zikire hategerezwa kubanza guseseka amaraso, hategerezwa kubanza kubabara. Yesu abahezagire cane. Dusome rero igice ca 18 ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 18 bagere ku murongo wa 15. Havuga ngo guharira abatugiriye nabi. Mugenzawe niyakugirira nabi ugende umuhishuke mwiherereye, niyakumvira uzoba wigaruriye mugenzawe. Ariko natakumvira ujane umwe canke babiri kugira ngo ijambo ryose riringanizwe bivuye mu kanwa k'ivyabona 2 canke 3. Natabumvira ubwire ishengero, niyanka kumvira ishengero naryo kuri wewe azoba nk'umunyamahanga n'umutoza kori. 18 ndababwira ukuri, ivyo muzohambira mw'isi vyose bizoba bihambiriwe mw'ijuru, kandi ivyo muzohamburwa mw'isi vyose bizoba bihamburiwe mw'ijuru. Kandi ndababwira ukuri yuko ababiri muri mwebwe nibahuriza inama mw'isi gusaba ikintu cose, Data wo mw'ijuru azokibakorera. Kuko abo babiri canke batatu bazoba bakoraniye mw'izina ryanje, nanje nzoba ndi hagati muri mwe. Twumvise Yesu nyene yigishije, yavuze Yesu nk'umukunzi w'imitima, Yesu nk'uwavuye mw'ijuru aje gucungura abantu. Ingene yavuze nca ngenda gutahura yuko burya umupagani, umuntu adakijijwe n'umuntu amaze gukizwa barafise ingene Imana ibabona, barafise ishengero ingene ribabona. Petero we yavuze ngo iyo umuntu amaze gukizwa agahindukira aba ameze nk'imbwa isubiye ku vyo yadashwe.
hariho n'ico Bibiri tubwira byanditswe mu Baheburayo nuko ntateguye neza, avuga ngo iyo umuntu yatamiye ku ngabire mu nyuma akabivamwo, si coroshe kongera kumuhindukiza. Hariho n'ahandi Yesu yaciye umugani ku vy'impwemu zihumanye zivuye mu muntu. Rero Bibiri iratwereka neza yuko hari itandukaniro ku muntu yamaze kwakira agakiza n'utarakakira, hari itandukaniro. Bibiri irafise ingene babona, Imana irafise ingene tubona, Imana irafise ingene dutandukanye. Nico gituma Bibiri tubwira ngo urubanza ruzobanza ruhera mu nzu y'Imana, kandi mu mugororotsi akizwa agarukiye ku manga. Vyumvikana yuko uko Yesu atufata, nuko afata abantu bakijijwe bari mw'ishengero, siko afata abantu bari hanze y'ishengero batarakira agakiza. Vyumvikana ko iyo umuntu amaze kwakira agakiza aba yakiriye ubuntu, ubwo buntu ategerezwa kubugwanirira nk'uko Yuda yavuze ati ukwizera twahawe rimwe, dutegerezwa kubigwanirira. Rero Yesu aca aratanga akarorero, aravuga ngo iyo umuntu akoze icaha, iyo umuntu acumuye, mubanze mugende umwegere mw'ibanga muvugane, umuhanure, niyemera uzoba ukoze igikorwa ciza, uzoba ugize ico twiganye n'Imana, uzoba umurokoye, uzoba umukijije. Ariko niyanka naho nyene ntufate ingingo, ntitana icabona kimwe canke kugira ngo ijambo ryose riringanizwe. Ariko kandi naho nivyanka muze mumushire mw'ishengero, kuko bizoba vyanse, hanyuma ico muzohambira kw'isi no mw'ijuru kizoba gihambiriwe. N'amajambo ateye ubwoba, ariko ari nk'umuti. Urabivuze birakomeye, n'urushinge mugabo biravura. Imana idufashe cane. Turi mu gihe rero bigoye, inyigisho nk'izo zigoye, zirateye ubwoba. Abayobozi b'ishengero barabikora ko bagasha, abakristo nabo nyene ubwabo baranyegeza ibintu bikomeye kuko babashora ingaruka zavyo. Ariko vy'ukuri kugira ngo ishengero rigumane kwera, ingwara mwene izo zitegerezwa kuvurwa, hategerezwa kubaho ibikorwa mwene vyo gutaramura, vyo guhanura, gushikira umuntu mw'ibanga kugira ngo ashobore kwihana, iyo vyanse bagasubirira. Ijambo ry'Imana ritubwirwa urakorwa neza, hanyuma kandi nta cyaha umuntu aba akoze, ariko ngo bimwigishe. Niko Pawulo yavuze rero, niko na Yesu yatwigishije, niko Pawulo yandikiye mu vyete. Dusomye amajambo y'Imana, Pawulo yagiye arabwira abarongozi bakoranye ibikorwa vy'Imana, yagiye agaruka kuri iki kintu. Usomye amajambo nko abitese icete ca kabiri Pawulo yandikiye abitesalonike igice ca gatatu, usomye umurongo wa 6 n'8, aratubwira ngo ariko bene data turabagera mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kuzibukira mwene data wese agenda asaragurika canke adakurikira ivyo mwashikirije natwe, ivyo mwashikirije natwe. Urumva ngo bagende bamurabe, ntibamwitegereze, ntibifatanye nawe. Niko Pawulo yababwiye. Pawulo yarandikiye Timoteyo arabimubwira mu cete ca mbere yamwandikiye igice ca mbere umurongo wa 18 gushika ku murongo wa 20. Yarambwiye ati ribwirizwa ndariguhaye mwana wanje Timoteyo, nk'uko abavugishwa n'Imana bakuvuze ko bwa mbere bufashwe navyo kurwana intambara nziza, ugumye ukwizera ufise mu mutima, utarimwo ijwi rikwagiriza ikibi, iryo bamwe bashibuye bakamera nk'ubwato busavye mu vy'ukwizera. Muri abo umwe ni Humenayo na Alexandero, abo nahaye Satani kugira ngo bigishe kutarogota. Pawulo ivyo bikorwa yarabikora, yarafashe abigirira uwo Humenayo. Ntituzi neza histoire ingene yoba yarabivuze, ariko birumvikana ko baba bakoze ibikorwa bimwe bisa n'ibi, arabaha Satani. No mu gice ca gatanu mu cete Pawulo yandikiye Timoteyo ku murongo wa 20 gushika ku murongo wa 22, yaramubwiye ati abakora ivyaha ubahanire mu maso ya bose, kugira ngo abandi nabo batinye. Yarinze n'amajambo yagiye aramubwira ko akwiye gukora igikorwa nk'ico, tutibagiye intumbero no kugira ngo ishengero ry'Imana rigumane akanovera, ishengero ry'Imana rigumane kwera,
amahoro mu ishengero agumeho, ntihagire ibicafuza uruhimbi rwera, ntihagire ibicafuza ukwera kw'ishengero. Igikorwa abarongozi bakwiye gukora n'abakristo iyo bamaze kwakira agakiza bamenye ko hari itandukaniro bamaze kugira hagati yo ntambuko baba binjiye mu muryango, ikintu bategerezwa kuvyitwaramwo n'abarongozi b'ishengero bamenye ingene bakwiye gutatura ibibazo bimwe. Ni amajambo y'Imana mwese mwese Imana ibahezagire. Mu kurangiza reka twisunge igikorwa kinini vyabaye bisa n'ivyo aho Pawulo yabikoreye umukozi w'Imana Petero, hama turabe n'umusaruro vyoba vyarazanye gufasha imitima y'abantu bashobora kuba barahuye n'ikibazo nk'ico. Imana ibahezagire cane. Nuko rero nk'uko nariko ndabivuga, twabonye akarorero ka mbere k'aho hari habonetse ivyaha biragaragara cane, ariko hari n'ikindi gikorwa nk'uko Pawulo tubibona cabaye mw'ishengero ry'Imana hagati mu barongozi. Reka dusabe pasiteri mudusomere amajambo y'Imana yanditse muri cete Pawulo yandikiye ab'i Galatiya igice ca 2, mudusomere kuva ku murongo wa 11 gushika ku murongo wa 14. handitse ngo ariko Kefa aje muri Antiyokiya mugisha impari imbonankubone, kuko yari n'ibimutsindishije, kuko abavuye kwa Yakobo batarashikayo yasangira n'abanyamahanga, ariko bashitseyo ariyonjorora arabanena, kuko atinye abo mu bakebwe. Kandi n'abandi bayuda bahumbana nawe atayeko na Baronaba atwarwa n'ubwo buhumvyi bwabo, ariko mbonye badaca mu nzira igororotse nk'uko ukuri k'ubutumwa bwiza kuri, mbaririra Kefa imbere ya bose niko wewe witondera ingeso z'abanyamahanga zitari iz'abayuda, kandi uri umuyuda, ugobera ute abanyamahanga kuba nk'abayuda? Yesu ahabwa icubahiro. Murumva birabaye ku murongozi, hari ibintu bitari bimeze neza, hanyuma Pawulo mu maso ya bose aramubwira, urumva ni ibintu bikomerekeje, ni ibintu bibabaje hagati mu barongozi habaye ikintu nk'ico. Ariko inyuma yaho turabona Petero nawe ico yabivuzeko. Dusomye mu cete ca 2 Petero yanditse igice ca 3 ku murongo wa 15 na 16, yaravuze ati mwiyumviye yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza, nk'uko mwene data akundwa Pawulo yabandikiye uko ubwenge yahawe kungana. Yagenjeje atyo mu vyete vyiwe vyose. Aho yavuze ivyo, muri ivyo harimwo bimwe bimwe bigoye itahura, ivy'abantu badakomeye bagoreka nk'uko bagira ivyanditswe bindi bakihamagarira guhona. Twariko turavuga rero iki gikorwa twerekana ko Bibiliya ico ikivugako, ariko ko intumbero nyamukuru ari iyo kugarura abantu bariko baraca mu nzira itameze neza, hanyuma hagakora inzira zibabaje canke ziteye ubwoba canke zikomeretsa, ariko intumbero nyamukuru ikaba ari iyo kwongera gufasha umuntu kugira ngo azasubire kuja ku murongo mwiza, azasubire kuja ku rutonde. Twabonye Yesu ubwiwe avuga ati umuhanuro rya mbere musubire mu muhanuro rya kabiri, bidakunze mumushire imbere y'ishengero, kandi ico muzopfundika ngaha kw'isi mw'ijuru baja gufata gutyo. Babonye akantu k'ivyabaye naho icaha cakozwe, hama ishengero bakabifata ibintu bisanzwe, ariko Pawulo aravuga ati reka mwakoze neza, mwategerezwa kubabara. Aravuga ati ni mukuru w'umunyakibwebwe kugira ngo umwanda mubi ntibonone. Yerekana rero ko umuntu ashobora kubabara, ariko ubugingo bwiwe bukazokira. Ego akababara ku mubiri
ivyiyumviro vyabo mu mutima ariko intumbero ari ngo bakize ubugingo bwiwe. Twabonye ivyo yakoreye yitwa Humenayo, abibwira Timoteyo, twabonye ivyo yandikiye ayandi mashengero yahanura ko umuntu atagenda neza bakwiye kumuraba neza kugira ngo bamuhane amaramare, ariko zirongera agaruka intumbero nyamukuru ni kugira ngo bagire bafashe umuntu. Mu kurangiza turavye ivyabaye hagati y'indongozi, twabonye ingene Pawulo ivyo Pawulo yakoreye Petero ariwe Kefa, hanyuma kubera ariko aca mu nzira zitari nziza, ariko kandi tugenda kubona turangiza Petero ashima cane Pawulo ku vy'igikorwa yakoze n'ivyo yagiye yandika mu vyete, aca avuga ngo bamwe bashobora kuba babifata bakabireka bakabifata uko biri, mugabo yagerageje kumushimagiza avuga ko yari mwene data mwiza kandi yagiye avyandika neza mu vyete. Nivyo rero twagomba twari dufise tuganire uyu munsi, mu ncamake mu bwirwa wo gutaramura abantu. Twabonye ico Yesu yawuvuzeko, twongera tubona ingene vyaba vyaragenze mw'ishengero rya mbere, dufatiye kuri Ananiya na Safira, tubona ivyabaye mw'ishengero ry'i Korinto, tubona n'ivyabaye hagati mu ndongozi n'abakuru b'ishengero, hanyuma kandi tubona ingene birangira ari ivyo gufasha ubugingo bwabo n'Imana, ntibamurekere mu nzira mbi, ariko kandi ngo n'ishengero rishishikare kwononekara. Ni amajambo y'Imana n'izi nyigisho tuzosubira tuganire utaha. Imana ibahe. Mwakoze kutwumviriza, mwakoze kuduha amatwi, kandi Imana ishishikare kubahezagira ku mpanuro zanyu nziza muduha, amasengesho mudusengera n'ubufasha butandukanye muduha. Imana yo mw'ijuru ibahezagire naho ubutaha. Yesu abahe umugisha. Urakoze mwene data Justin, utubwiye amajambo akomeye, ni nk'uko wabivuze si vyoroshe kuvuga, ariko intumbero y'ibi bisa n'ibihano twokwita ibihano ni ukugira ngo abakristo bahagarare neza. Akarorero kabaye ku muntu akomeye, umwe Yesu we yibwiriye ngo ni wewe nzokubakako ishengero ryanje, ariko uwo nyene Petero, Pawulo ntiyamugeze umutwe, abonye ariko agira ibintu biteye nk'ukudahagarara neza, yaramubwiye amaso mu yandi ati ivyo uriko urakora sivyo, kandi vyamugiriye akamaro, vyakomeje ishengero, kuko mu nyuma uheraheje uvuga n'ingene Petero nawe yashima ibikorwa vya Pawulo, kandi ni inkuru iryoshe cane. Turagukengurukiye cane ku kigoro wagize, dukurikiye ingena ikiganiro cagize intambara ikomeye, wigeze kumbwira ko wazimiye, naravye mu gisagara ca Seul haba abantu 10,000,000, ni ukuvuga abarundi bose baba nk'i Bujumbura niko bimeze. Birumvikana rero yuko hari utuyira twinshi kandi hatoroshe gutora. Urakoze, Yesu aguhezagire, Imana ikurinde muri ako karere urimwo, ze gushikane no ku cakujanye. Reka usabe n'ubu usengere bene data bakurikiranye kino kiganiro canke abakurikiranye kino kiganiro, nabo ubasengere, ego ukoze. Yego, dusenga Imana. Data wa twese uri mw'ijuru, izina ryawe ryubahwe, uze mu mitima yacu, ivyo ushaka bibe muri twe, bibe mw'ishengero ryawe, bibe isi nk'uko biri mw'ijuru. Databuja, nuko turakwihaye kubaja, uturinde wabo, ntuturekere mu bintu bitwosha nabi, ariko ubwami, ubushobozi, icubahiro vyane n'ivy'iwawe. Turaguhaye ikaze ngo tuzitirire, turasengeye imitima yakiriye ijambo, ryakirana ubugwaneza, yakira ishima,
Mana iri jambo rimere nk'imbuto ryiza ryame intete nyinshi Mana mu izina rya Yesu Kristo uzoba ukoze natwe twibishire amajambo utuzigamire mu buntu bwawe turinde impande zose twifuza kuzokubona mu ijuru twifuza kuzokumva injambo gukorera no kugira ngo izina ryawe rishigwe hejuru nawe ukazoduha igitsibo c'ubugingo nawe ukazoduhemba kuri wa musi w'imperuka urakoze kuvyumvise uzigama abadukurikira uzigama ishengero uzigama umugeni wa Kristo uzigama abakozi bawe Mana turinde imyambi hasi urakoze turagushimiye ubuntu bwawe nibwo twizeye nibwo buzodushikana iwawe turavyisabiye tubisabiye abacu tubisabiye ishengero n'abakozi bawe mu izina rya Yesu Kristo amen. amen. Turakukengurukiye cane, turatanze intasho kuri bene data muri kumwe aho mu gihugu ca Koreya no mu karere, twongeye no kuramutsa kandi abo bose bakurikiranye kino kiganiro. Ababishoboye mutwandikire mufise ibibazo, naho nyene umukozi w'Imana ari ngaha, tuzomurondera adufashe canke duhamagare n'abandi baze badufashe, kuko ico turondera ni ukuzoshika mw'ijuru kandi umwami Yesu ari hafi, ivyo mwami muvyitwararitse. Yesu abahezagire. Nama bamugisha. Murakoze. Abasaga. Amen. Aho gutaha. Amen. Kubifuza kutwandikira canke kuzobaza ibibazo mwene data, inimero turaza kuzishira aha munsi kugira ngo bize biborohere. Yesu abahezagire. Amen. 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 Okay.